ikaze kuri mwebwe mwese bakunze b'ikiganiro ku KIVI, aho kuri uno musi tuza kubashikiriza ibikorwa bikuru vyaranguwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angele Ndayishimiye mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2020. Ivyo bikorwa bikaba ahanini vyari urukurikirane rw'ivyo yaranguye mu kwezi kwa Munyonyo, aho yaremesheje inyigisho kurwaruka ruri mu ndaro ku mashure n'inyigisho ku bakenyezi b'indongozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku rwego rw'umutumba. Ivyo bikorwa bikaba vyari bifise intumbero yo gufasha abakenyezi n'urwaruka kugira bitegurire kazoza keza, bategura iterambere ryabo eka n'iry'igihugu cabibarutse. Ido nido ni mukanya kaze. Kuwa mbere Kigarama, umusi amakungu ahimbaza umusi wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, nyene icubahiro Angele Ndayishimiye yarishikiye mu ntara ya Kayanza, ahahimbarije uwo musi ku rwego rw'igihugu. Ibirori bikaba vyabereye ku kibuga ca kijambere Gatwaro kiri ku murwa mukuru w'iyo ntara. Mu ijambo yashikirije abari bitavye ivyo birori, eka mbere n'abarundi bose yabahimirije kwipimisha umugera wa sida kugira bamenye uko amagara yabo yifashe, kugira bifatire ingingo y'ukuntu bo kwigenza. Urunani mu kurwanya sida twese biraturaba. Nimuze rero tuje hamwe, umwe wese ku rugero rwiwe, duhimirize abene gihugu kwipimisha, bamenye uko amagara yabo yifashe, bamenye n'ukuntu bigenza. Iyo umuntu yipimishije ni ku neza yiwe, ni ku neza y'umuryango, ndetse ni ku neza y'igihugu cacu. Mwese murabizi ko indwara ya sida ari umutwaro ku muryango no ku gihugu. Ni muri iyo ntumbero dushaka guhimiriza abene b'igihugu bose ku nzego zose ngo tubere umuco abandi mu kwipimisha umugera wa sida, kugira tumenye ingene amagara yacu ameze n'ingene twobigenza kugira ngo twikingire no gukingira n'abandi. Vyongeye, ibigo bipima umugera wa sida vyarongereje kugira ngo bapfunyirize urugendo aho amavuriro yose mato mato ubwo buhinga bwamaze kuhashika. Turakengurukiye abashinga amateka, abakenguza amateka, ndetse n'ababuramatari bo batwemereye mu nama duherutse. Bagiye gufata iya mbere kugira ngo bahimirize abo baserukira n'abo barongoye kugira ngo bafate iya mbere mu kwipimisha umugera wa sida ndetse no kurandurana n'imizi mu gihugu cacu. Murazi ko sida idapimisha ijisho, kandi wipimishije bidasigura ko abayigwaye. Twijukire rero kwipimisha, usanzwe yaranduye yijukire gufata umuti ku neza yiwe no ku neza y'umuryango. Ibyo kwipimisha tubisabwa kubigira umugenzo no ku zindi ndwara zose. Erega ni nka controle technique tuba tugiriye umubiri wacu. Umubiri wacu nawo nyene urakeneye kwama unagurwa kugira twama dusuzumisha ibikoresho ndetse ivyuma tubituma twiyunguruza. Nyene icubahiro Angele Ndayishimiye yarangije ijambo ryiwe atanga impanuro zitandukanye ku Barundi n'aba mu Burundi zijanye no kubandanya bikingirikiza sida n'imigera y'igitigu B na C, kuko iyo migera yose ngo yandurwa mu buryo bumwe. Imbere yo kurangiza, twashaka dusubire tubatera kamo ngo mukurikize impanuro zose muhabwa n'abaturongoye ku nzego zose. Duhimiriza Abarundi n'ababa mu Burundi kugira bipimishe, maze turushirize kwirinda no kurinda abandi ntitubanduze ico kiza. Ntitwosozera kandi tudasibe gutera kamo Abarundi bose ngo bavavanure n'imigenzo mibi, inyifato sindava ico kiza sida, tutibagiye na ya migera y'igitigu B na C, kuko iyo migera yandurwa kumwe. Iyo nyifato zitabereye rero nazo zikaba ari nk'izi: gushurashura,
kwanduza abana ndetse guharika no kurenga ibigo n'izindi ngeso mbi tutokwirwa twadondagurira ngaha. Turasubire gutera akamo abarongoye abandi ku nzego zose imboneza ngo mufate iya mbere mu guhimiriza kurwanya umugera sida n'igitigu benase. Mukora ibishoboka byose mu guhimiriza kugira ngo ntihagire umwana n'umwe azosubira kwanduzwa n'umuvyeyi. Abubakanye babigiremo uruhara ruboneka kuko umwana si umwe, umwana ni uwa babiri. Kandi umwana afise amagara meza nitunga ku muryango mbere nitunga ku gihugu cacu. Kuwa gatatu Kigarama, umutambukanyi mukuru w'igihugu nyene icubahiro Ndayishimiye yaragendeye ishuri ryitiriwe Umweranda Agostino muri komine Gitaramuka intara ya Karusi. Akaba yaragiye kubandanya isekeza ryo guhimiriza urwaruka ruri mu ndaro ku mashure kukuntu bo kwigenza kugira bazoshikire kazoza keza. Nyene icubahiro Ndayishimiye yasavye urwo rwaruka kutajana nyabahururu, kwirinda ingeso mbi zoba kwegera mu mabi kugira bazoshikire kazoza keza. Yabahamagariye kandi gukunda ishure ngo kuko urupapuro rw'umutsindo ari umutahe udahomba. Tubahanuye kwirinda kujana nyabahururu, mwamena ntaryo mumenya ko izo zose zibika zaramagi kandi ko buke buke ukomeza igihonyi. Ni mwinengesere rero kugira ejo muzoshikire mu bigero muri abantu biteka nibanga. Muvyifashemo neza ejo aho bukera nimwe muzoba muhagaze ngaha turi. Twifuza rero kuzoraga igihugu abantu bazima kandi bateguwe. Ni mwame mufata nkama impanuro muhabwa n'abavyeyi, abarezi, ababarongoye ndetse n'ababakurira. Turabasavye dushimitse ngo mushishikare ishure mwige gushika mu minuze. Urupapuro rw'umutsindo niwo mutahe bakazoza kanyu mwebwe rwaruka rw'ubu. Kukaba nkako abarundi ntidugishobora kubeshwaho n'isuka gusa, isi yaraze cane. Urupapuro rw'umutsindo niryo tongo ryanyu kandi mutegerezwa kuribungabunga. Rwaruka mwese mwitavye bino bikorwa bibondo dukunda. Ndabateka no kamo ngo ntimuhemukire imico runtu yamwiranga abarundi n'Uburundi. Nimwirinde cyane cyane guhurumbira ibihenda amaso, kunywa ibyayura mutwe, amarigara n'ibindi byose bikwegera urwaruka mu bushurashutsi. Bikaba ari navyo bizanira amabi menshi urwaruka. Navyo bikaba ari umugera wa sida n'izindi ndwara zica mu bihimba vy'irondoka, inda z'ishushu n'izindi ngaruka mbi mutayobewe. Rwaruka muri byose na hose murabanza muhanuza umutima wanyu imbere yo gufata ingingo, muhanuza abavyeyi n'ababakurira. Murame mwitwararika guhanuza abavyeyi n'abajejwe amagara y'abantu aho hose mufise amadidane kubijanye n'amagara yanyu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratekereye urwo rwaruka izindi mpanuro zihambaye. Ingeso mbi kubwa kazoza keza. Rero kugira mushikire kazoza keza hari ivyo mukwiye kwirinda. Kwirinda ubuhumbu, mwaso mwandika. Kwirinda amarigara. Kwirinda guhahamira baronko mabi. Amaronko mabi. Nohava mvuga kwirinda kwambara izidakwiye, ariko ngahaniriza ko mwese mwikwiza kubera hari n'akanye. Ariko
ariko rero muva mu mihingo itandukanye, aho bukera mugenda mu buruhuko hariho ababa mu ntara hashushe muhamagariwe kwikwiza, kubera naho hashushe hari imibu yo bajya ku maguru. Abahungu nabo bahamagare nabo nyene kwambara ipataro bayidugije neza, apana bijavuga ngo pocket down, nabo nyene imibu yo bashikira. Hanyuma rero tukene kwirinda gutaha ijoro, kwirinda agakuku. Muti rero ubuhumbu budukwegera iki? Ubuhumbu bukwega ivyo byose batubwiye bijanye n'indwara zitandukanye. Ubuhumbu butakaza ivyizigiro, ubuhumbu buratakaza ubuntu. Uko uzuri umwana w'igihumbu nta kazoza keza uba witeze. Ubu rero tuzohava duhindura n'icivugo tuvuge tuti ubuhumbu oya, kubw'urugo rwanje rwiza. Muri urwo rugendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagize ku ishuri ryitiriwe Umweranda Agustino muri komine Gitaramuka, yari yagiye abashiriye agakemanyi kagizwe n'imatera 100, ibiharage, umuceri, imipira n'imyambaro y'inkino. Kwigenekerezo rya 4 Kigarama mwaka 2020, nyene icubahiro Anje Ndayishimiye yarishikiye mu ntara ya Muyinga, aho yaganiriye n'abakenyezi b'indongozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku rwego rw'umutumba bo mu buraruko bw'igihugu bugizwe n'intara za Muyinga, Ngozi, Kirundo na Kayanza. Mu ijambo ryo kugura iyo nama, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye abakenyezi gushigikirana biciye mu gukorera mu makoperative. Yabasavye kandi kuvyara ku rugero, kuvyara bake bafise amagara meza, kuvyara bake bashobora kwigisha neza. Ihangiro leta y'u Burundi yari yihaye mu nteguro yayo kuvyerekeye igurana ry'abantu nuko gushika mu mwaka w'2025 atamukenyezi yorengeje muri rusange abana batatu. Amatohoza yabaye mu mwaka w'2017 yerekana ko umukenyezi w'umurikazi ashibaruka abana barenga batanu. Banyakubahwa bakenyezi b'imbonezamisi, imbere yo gusozera twashaka tubashimire twongera tubashikiriza n'impanuro mufata kugira ngo dushike kuri iryo hangiro ryacu. Mu ntumbero y'uko abakenyezi bafata koko mu minwe ivyerekeye ubuzima bwabo, turabahanuriye gushigikirana, barangwe n'umutima w'urukundo, maze baje hamwe mu makoperative yo kwiteza imbere. Nyene icubahiro Anje Ndayishimiye yaratanze kandi izindi mpanuro zitandukanye zizofasha abakenyezi kugira biteze imbere, bateze imbere imiryango yabo n'igihugu cabibarutse. Kubwa nyene icubahiro Anje Ndayishimiye, kugira umukenyezi atera imbere si umutahe w'umurengera ukenewe. Garukira rero indero y'abana, tuge kwigira ko twafatiriwe. Erega abana batafise indero, bijya byose twahereyeko. Kwiteza imbere, kubaka urugo neza ntibikunda mu abana basanzaye. Abana nicyo tunga ryacu dufise. Abana mubarabe neza aho bagendana abariho, gerageza yandero yihaziye. Ubu ntazi ko tuvuga ngo hakibaho ubu hari amasaro, gerageza mu bicarike abana mubabwize ukuri, bamenye ico batinya nico bubaha.
ntuzi yakuru duswara higirira, ntuzi wa mugabo ko mujana mu ishure, ntuzi nayo mujanye, ugasanga umwana yabaye tabari mutabizi na mukagwa mwice ngaho ngo abana bafise ababakurikirana. Kurikirana indero y'abana kuva muhira gushika no kw'ishure. Abana ni umutahe wacu n'umutahe w'icacu. Reka ngaruke rero ku kibazo buramatari yabajije umushikiranganji yongera amubaza ico bokora nyene. Jene kandi ababwire kenshi ico bivako nkurikije indero baduhaye twe tugikura. Ubu abavyeyi bacoba kubwira abana babo ivyigwa bihuye n'ubuzima. Garukira rero indero ya kera y'Abarundi, garukira indero ya kera y'Abarundi. Jeje nigisha abana uwakuze uri umusambanyi kuva uri umwana mutoya urabisazana ndabahi udahuye n'Imana, udahuye abamizima baragihanganira, udahuye n'amaraso ya Yesu ngo akoza kumesa kunyukure werederere nguci ntuhinduka, ntibihinduka. Kandi none bajya batamakazi bahumbisha abana b'imisore bakabita ngo ntibashuga mami. Uwo mumami watangura iyo ngeso ari umumami vyaba vyavuye bivana rero n'ukuntu aba yarakoze kuva akiri umwana mutoya. Igisha abana banyu rero kuva bakiri bato bagire ico batinya. Kandi si abana b'abakobwa gusa n'abana b'abahungu baraba bigishe indero buntu. Hariho n'abatama ngo bitwa shuga dadi, si shuga mami gusa. Ugasanga ibitama bobo bamaze kurera babo barasohoye baragiye barabarondereye ubuzima mugabo ejo yakuruka ku mwana wawe mutoya kugira bamwicire kazoza kiwe. Ibyo rero mugabo abavyeyi nahanyu mwebwe bakenyezi b'indongozi nahanyu kuvyigisha abandi, muvyigishe mudaca hirya no hino, muvyigishe mukuri. Reka sindabarambire, nabonye ko muravyumva cyane, mupfa kwigirisha murabizi kubera nabibonye kw'iterambere ry'abakenyezi. Burya leta irahari kugira tuyikorere kandi leta ihari kugira tuyifashe. Hariho nk'abantu bariko bararira bandika utumesaje dusabire decret, dusabire iki, dusabire promotion. Sinzi ko decret bayisabira ku matelefoni, soko biri. Hanyuma ngenda abwire ko decret umuntu wese arashobora kwiha wenyine akiha decret akinoma. Kandi hariho uronka decret ugasanga hembwa nk'ibihumbi amajana 2 iyo wenyene yirondereye karonka nka emiliyo no ku munsi ikirere cyagenze neza. Ku munsi cwaharura emiliyo ku munsi ntiwatonze hahandi usanga amasirese, raporo maswere, raporo y'ubudomade, ugasanga n'uha raporo aguma kwimba mu mitsi agutoteza ukamana stresse ukamugwa umutima. Mugabo umuntu ikoro twiwe niwe muntu yorohewe. Kandi nagira nongere mbwire abakenyezi ibyo muzobwira ku mitumba hajya kirazira imisi yose ukamubwira umugabo impapuro byo gusiga mu mutwe, shaka ibirato, minervare y'abana, impuzu z'abana. Hajya umugabo anezerwa iyo abona umukenyezi yaba yapanze ibintu byo mu rugo atanamugishije n'inama.
mugabo gusa agapanga ibintu neza. Natwe bw'abakenyezi iyo ufise umukozi wo mu nzu yawe imisi yose amakara yaheze mahuja amakara mahuja umunyu mahuja amavuta wewe bikugora kumweka kubigusha vuje wewe gusa ugenda uriyumvira ingene ico kibazo gikemura kugira ugire stock ntihagire umuntu aguma kwirukanga inyuma kirenge ku kindi yumvire rero mugabo impuzu yaheze iki cyaheze kandi gahewe ugasanga nk'umugabo ari kwa muganga ararwaye uno musi utamwese ndabwemurira ivyo birashika. Abakenyezi bwa mbere biyemera nk'uko yabivuze, abakenyezi bunganira urugo, abakenyezi bagwiza ikiyago mu ngo zanyu. Mwebwe ndiko ndababwira muzobwira abandi. Hajya mu rugo hakenera ibiganiro kandi n'umugabo arakenera surprise, arakenera ko umugirira akantu atarakwitezeko kugira witeze iteka mu rugo. Abakenyezi b'indongozi reka duhere ku mutumba tuduga gushika hejuru. Kirazira ko mugenda mu makoraniro mugiye kuvuga ibintu bitubaka, mugiye kunyinyana. Nobahanura ikintu kimwe, banza mumvirize ivyiyumviro vy'abandi, hanyuma uze kwishura bwa nyuma iciyumviro kiza kubaka ivyo baba batanguriyeho. Ejo bundi sinzi wavuze ko yariko ariyemera ko ari umuhinga yatowe, ari nko kubona abagabo baharira kumva nyene ko bahaririye. Tubashigikire rero kugira ngo abagore baharire nyene bagenyane n'abagabo. Nabwiye ko kizira guharira, umviriza hanyuma uterere iciyumviro inabigende neza. Akurikirana ingeso zabo mu rugo rwiwe kandi ntajya ibyo kurya byo kwamikara. Kirazira kwamikara mu ncureke turayibona. Je nabo nabivuze nihereye kirazira kwamikara mu ncureke turayibona. Oya, incureke zihari kugira ngo mufashanye. Abakozi bo mu nzu bahari kugira ngo mufashanye, babafashe muri ku kazi nabo mutashe. Kora ibikorwa byo muhira, kora ibikorwa byo muhira niho bigenda neza. Ega burya abagabo bakeneye ibyo kurya mwatetse. Ntashobora kurya ibuye mu muceri ngo ni Mariko yabigize, mbe Mariko yamukoye agahe? Igenekerezo rya gatanu Kigarama umwaka 2020, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angela Ndayishimiye yarateye iteka ibirori vyo gutanga impapuro z'ingaragaza bumenyi ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, Lycée du Lac Tanganyika, riri mu gisagara ca Bujumbura. Kabaye n'akaryo ko gutanga impanuro zitandukanye kuri urwo rwaruka, kukuntu bo kwigenza no ku bavyeyi babo, kukuntu bofasha urwo rwaruka mu kiringo c'umwaka bazoba barindiriye kugira batangure inyigisho za kaminuza. Dusabye abavyeyi bagenzanje kuba hafi kurusha imikangara, na cane cane muri iki gihe bazoba bagiye kwitegurira inyigisho za kaminuza. Muganirize abana banyu, mubereke umwongo uhuma n'udahuma, mubahe ibikorwa, ntimubareke ngo bagume biyerereza nk'impene zo muci. Gwaruka mwatawe iteka uno munsi ryo kwashika no kuronka izo mpapuro z'ingaragaza bumenyi. Nagira ndabatekerere impanuro nk'uko maze imisi ndabikora kugira muzoshikire kazoza keza. Nimugire umugenzo wo kumviriza impanuro z'abavyeyi,
ababakurira, abarongoye intwaro. Kandi nagira ndababwire ko kugira mugire kazoza keza bizobava ko mwebwe nyene. Ico mushaka ko muba bitova mu biganza vyanyu. Nakare abakera bayamaze ko umutwe umwe wifasha gusara ntibifasha gusaba. Nimwahanuza muri byose na hose nta na rimwe muzokwigera mugwa mwisanganya. Iyindi mpanuro nohereza ko nukurya mwanya mwita taribre mwokoresha mu bijanye n'ibikorwa vy'Imana. Mufashe ku mashengero yanyu, mufashe abagwaye, mufashe mu kuririmbira Imana, mu kwigisha ijambo ry'Imana. Erega rimwe turindiremwo abasaserdoti n'abapasitori bakazoza. Bizobubaka, byubake n'imitima yanyu, bibakuze ndetse byubake n'igihugu cacu. Mu ntumbero yo gufasha abafise amikoro make mu guhimbaza iminsi mikuru ya Noel n'umwaka mushasha, nyene icubahiro Angel Ndayishimiye asanzwe arongoye Fondation Bonne Action Mugiraneza yaragendeye ibitaro Clinique Prince Louis Rwagasore n'ibitaro Prince Jean Charles, aho yarihiye amafaranga y'ibitaro abagwayi bavuriye kuri ivyo bitaro biragorana ko bariha. Umutambukanyi mukuru w'igihugu yarashikirije kandi ivyo bitaro bikoresho vyo kwa muganga bizobafasha kwirinda ikiza coronavirus. Yari yagiye kandi yitwaje ibifungurwa bigizwe hanini n'ibiharage, umuceri, isukari, amata y'ifu, bikaba vyari bigenewe abarwayi bafise amikoro make bagwariye muri ivyo bitaro. Ico gikorwa c'iteka kandi c'urukundo kikaba cashobotse kubera ugufashanya kuri hagati ya Fondation Bonne Action Mugiraneza na Fondation Al Maktoum rifise icicaro i Dubai kandi rikaba risanzwe rikorera mu gihugu c'u Burundi. Nyene icubahiro Angel Ndayishimiye yaragaragaje umunezero w'ico gikorwa yari ahejeje kurangura. Twariyumviriye ko twimirije umunsi mukuru w'akanyamuneza ka Noel n'akumwaka mushasha, twiyumvira bene wacu babuze amahera kugira ngo bashobore kuriha imiti ndetse n'ibyo babakoreye mu kubavura. Tuja hamwe n'aba bagenzi bacu Al Maktoum, rero turiyumvira ko twobarihira amafaranga, tugaca tubona ko kandi bakeneye n'ibyo bafungura bashobora gutahana. Wa 2023 Kigarama umwaka w'2020 umutambukanyi mukuru w'igihugu nyene icubahiro Angel Ndayishimiye yaragendeye ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero y'ugo rugendo kukaba kwari ukwifuriza Noel nziza abana bari kumwe na banyina babo bapfungiwe muri iryo bohero. Nkuko yabishikirije nyene icubahiro Angel Ndayishimiye ngo urwo rugendo rwari kandi rufise intumbero yo kwirabira ko abo bana barafashwe n'indwara ziturutse ku gufungura nabi. Yarashimiye Imana kubona yasanze bameze neza. Yaratekereye impanuro abavyeyi bafungiwe muri iryo bohero. Intumbero rero ya runo rugendo twagize ngaha, twararavye tuti twimirije imisi mikuru ya Noel na Bonane, duca twibuka ko hariho abana bari muri no bohero rikuru rya Mpimba. Tutireka n'abana tubasangize akanyamuneza ka Noel. Mu Kirundi baravuga ngo bwitirirwa umwana bugatera nyina ibondo. Abana twabazaniye utuji, ibisuguti n'amata, kandi turabona ko harimo n'abana bashaka gufungura
tuvuga tuti reka dushiremo n'ifungurwa n'abakuze nabo nyene bashobora gufungura. Natanguye mvuga nti turahimbawe kubona tukumwe n'ibibondo, duhimbaye kubona abana cyane cyane batafashwe na ya ndwara ifatiye kwifungura nabi, cyane cyo kiduhimbara. Nuru rugendo twafashe twashatse twishikire ngaha turabe ko abana bari ngaha bijya sekeza twatanguye byo gutuza burundu indwara ifatiye kwifungura nabi, yuko n'abana bo ngaha itoba yarabafashe. Dushimira Imana rero ko tubona abana ijya ndwara itabafashe. Hanyuma kandi ni n'umubabaro kandi kubona abana nk'aba bategerezwa kuba barerewe mu miryango, bategerezwa kuba bari kumwe na bakuru babo, bategerezwa kuba bari kumwe n'inshuti n'abagenzi. Aho rero nagomba ntengaruka ku mpanuro. Aha hantu muri hariho abahita ngo ni muri Grace Seminaire. Aha muri ko muriga. Nibaza ko abenshi muri mwebwe muzotaha mwarahindutse. Twagira tubahanure, umwe wese arazi ingene yashitse ngaha, umwe wese arazi ingene dosiye yiwe imeze. Ntimutosubire gukora ibyatumye mushika ngaha, ahubwo nimwamara guheza ibihano muze mugende mwigisha n'abandi ko mwaciye ahantu hagoye, ahantu abana bakurira batabona aho bavukana. Muri no misi ya Noel rero Yezu icatumye aza ku isi ntiyaje ngo avukire intungane gusa, yaje ku isi kugira ngo atuvukire, kugira ngo aducungure. Niyo mpamvu rero namwebwe muri ngaha twabazanye kano kaganuke kugira ngo muze mugire Noel nziza. Ndabifurije Noel nziza, ndabifurije n'umwaka mwiza n'amagara meza n'ihinduka ryo mu mitima. Kuwa 24 Kigarama umwaka wa 2020 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angele Ndayishimiye yaragendeye Fondation Uwiragiye riserukiwe imbere y'amategeko na Sylvia Uwiragiye. Kari n'akaryo ko kwifuriza Noel nziza abana bashika 70 bafashwa n'iyo fondation bagendana ubumuga bwo kutabona. Iyo fondation ibafasha mu vy'ubumenyi gushika mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro. Mwijambo ryiwe nyine cyubahiro Angele Ndayishimiye yamenyesheje ko Fondation Bonne Action mugira neza itazohengeshanya gushikira Fondation Uwiragiye mu bikorwa vyayo. Yasavye umurundi wese gukora igikorwa cy'urukundo mu kwakira no gutunga umwana umwe w'imfuvyi n'imiburiburi. Gutyo ibigo bisanzwe bibakira bikaremururirwa umutwaro. Twagira dushimira Imana cyane kubera aba bana ntibabona ariko bafise ubwenge bw'igitangaza. Aba bana haciye imyaka 3 ndabagendeye ariko murumva ko bakinyibuka, ntibazi n'isura yanje ariko barazijwe. Umunsi nabagendeye nabibwiye, hama bukenda asubirayo ndababaza ndinde, barambwira. Ivyo rero ni ibikorwa bitangaje Imana ikora. Twagira dukeze n'abavuzi b'ingoma ukuntu bashobora kuyiha umurisho kurusha abantu bafise amaboko atagira agasembwa, bafise n'amaguru abiri ariko ingabire zabo bakagenda bazinyegeza
nagomba abo bose mubampera amashi ukuntu bitanga cyane. Nkongera nkakeza na Daniyeli ku gikorwa Imana yamukoresheje akumva kare kwegeranya bene wabo bagendana ubumuga bwo kutabona. Nongera nkeza no mufasoni yaciye bakoranya bose. Hanyuma turabateye intege kubera hariho abantu bazi ko bafise ingabire ariko kubera kutiyemera ntibazikoreshe. Burya nta muntu n'umwe adashoboye. Umuntu wese yumva ko agendana ubumuga butandukanye arafise icyo ashoboye. Hariho umupatiri yatubwiye ko n'umuntu acitse amaguru, acitse amaboko, atabona, mugafise amazuru n'umuntu avuga ashoboye, kandi nivyo muhava muvuga ngo none ntubashoboye iki? Arashobora kuba bamusize muhira hanyuma basize ko inkono y'ibiharage ku ziko bikazigira. Bimaze kuzigira iyo amazuru yiwe arakora akamoterwa, hama akabona guhamagara uri hafi ati genda urabe ya nkono yazigiye. Rero mwumva ko abakoze ikintu gihambaye, abashatse kugaburira umuryango wose ibyo kurya bimeze neza. Rero umuntu wese mu butandukane bwacu arafise icyo ashoboye. Nico gituma tworemesha bino bibondo, umwe wese utabona, ubona afise agendana ubumuga butandukanye arafise icyo ashoboye, gishobora kumuteza imbere, gishobora gukora ibikorwa by'Imana. Arashobora no gukoma amashi abandi ko baririmba, adashoboye kuvuga mugabo Imana ikabona ko uwo muntu ariko aranezererwa imirimo Imana igenda ikora. Nagira ndabemerere ko fondation mugira neza ataco itazokora kugira ngo ikorere hamwe na fondation Uwiragiye, kubera fondation mugira neza na fondation Uwiragiye bose bakora ibyiza gusa. Fondation mugira neza rero nko izina ryayo ribivuga, yitaho ineza y'abantu bose, baba bagendana ubumuga, baba bakene, baba bageze mu zabukuru, bose igerageza kubagirira neza. None genda babwiye ko abagifise amaso abona ibihwihwi, ko fondation mugira neza isanzwe ifise umugambi wo kuvura amaso yifatanije na fondation Uwiragiye, ko tuzogerageza turabe abo babona amaso yabo ntazogende akagirire, kandi abahinga boshobora kuyavura bakire. Aho rero nkuko yabivuze, mpamagariye umuntu wese ari ngaha, umwe wese nkuko twavuze afise ashoboye. Yavuze abagwiza atunga, aha twese turafise itunga. Itunga rikuru ni umutima buntu, n'umutwe ukwiyumvira, cyane cyane yumvira ku bandi. Urashobora kuba udafise amikoro manini, mugabo ushobora gufata ukuboko uwundi atabona. Rero tuve hasi twese tugire urunani. Mwabonye ko n'abagendana ubumuga bwo kutabona baragira urunani bafatana amaboko. Je nagumye ndabingene batambuka. Nimuze rero twebwe turi ngaha, natwe dufatana amaboko, dufate abandi amaboko, ntituvuge ko ico gikorwa ari co muryango wa Iragiye François gusa. Twumve ko abarundi bose aho bari bategerezwa gufatana amaboko kugira ngo tuduzanye, dukore igikorwa c'Imana kandi dukorere igihugu catwibarutse mu kugira neza. Aho muri ko mwagendagenda mu misozi musanga hari abantu bapfuye umukeno kandi boshobora kurokoka. Rero ndabahamagariye kugira umutima w'urukundo. Aho buca duheza uwo mwaka, nagira ndabahe agakorwa. Umwe wese agende muri iyi minsi mikeya dusigaje yirimbure, yiyumvire mu mutima ati je none kuno mwaka uheze nakoze iki?
nakoreye neza ni abandi. Ni ikihe gikorwa c'Imana nakoze? Ni ikihe gikorwa c'urukundo nakoze? Nimwaheza kwirimbura rero, aho muzobona agahaze muce mufata ingingo muti umwaka tugiye gutangura je niyemeje kurera imfuvyi, naho yoba umwe naho babiri, mugabo ntiduse kubona abana bari mwibarabara batagira abavyeyi bose, kandi hari Imana yahezagiye bashobora gufasha abandi. Kugira ikigo c'abagendana ubumuga, mwovuga ngo uwo n'umuhamagaro ugoye, urashobora wenyine gufata umuntu umwe, aho turi ngaha umwe agafata umwana w'imfuvyi, umwe agafata utandukanye mu bumuga, ndazi ko muzosanga basumba abari mu kigo. Hanyuma tukaba tuhamagariye kandi ku mugambi twiyemeje wo gutuza burundu indwara zifatiye ku gufungura nabi. Ntihagire umwana mu Burundi usanga afise umushatsi uhishiye, kandi hari abantu benshi bafungura ugasanga ibindi muri stoke, ubukoko bwarabiteye. Tugire ubuntu, tugire umutima w'urukundo kugira ngo tugire abana b'igihugu bameze neza, n'iteka kuri twebwe, n'iteka ku gihugu cose. Muhava muvuga ngo uwabitanguye nabibandanye, hata jewe naracisemo. Kugira ngo abari inyuma yanje muze dufatane amaboko, tugire urunani, tuvire hasi rimwe, dukize imitima n'imibiri iri yihebuye. Nta muntu azonezerwa afise umwana avyimvye amatama, afise umwana umushatsi uhishiye. Nimuze rero tugire akanyamuneza ka Noel, twese duhimbawe, duhaze, dufise abana bayagayaga. Ni kuri ibi bikorwa vy'urukundo n'akanyamuneza ka Noel dusozereye ko ikiganiro c'uno musi. Naho ubutaha, Imana ibandanye barinda, mugume mu rukundo rwayo. Murakoze.